uyu munsi rero ni umunsi turamutse twigina amahoro mu gihugu cyacu mu gutanguza urugendo ruzodushikana mu mihingo yose y'u Burundi, dufise urumuri rumurikira igihugu cyacu, rumurikira n'imigambi myiza iriko irarangurwa muri iki gihugu cyacu. Urugendo rero nyene icubahiro rukaba rutanguriye ngaha mu gisagara ciza ca Bujumbura nk'uko mubibona, kandi rukaba ruzosozerwa mu ntara nziza ya Gitega kw'igenekerezo rya 12 Munyonyo muri uyu mwaka nyene wa 2022. Icivugo rero cy'uyu mwaka ku nshuro ya 16 uru rumuri rutembera igihugu kivuga kiti tuzirikane igihugu cyacu mu gukoresha neza itunga rusange. Kuri icyo kivugo nyene cyubahiro naho mwagendanye abagize ishirahamwe Intwara Rumuri mwajeje iki gikorwa, bakaba basubiriye kubizeza ko batazodohoka ku ngendo nziza mudahengeshanya kubereka yo kubungabunga itunga rusangi nk'abarundi, haba mu kwitabira ibikorwa byo gukinga isi ndimwa, kubungabunga inyubako rusangi, mbere n'ibindi. Uru rugendo rw'amahoro uko umwaka utashe rurashyigikira ibikorwa by'iterambere rusangi mu kwifatikanya n'abenegihugu n'abarongoye intwaro mu bikorwa byose by'iterambere biba biriko birarangurwa mu gihugu. Tukaba tubemereye n'icyubahiro ko n'ubu tuzobandanya uwo mugenzo mwiza wo kubaka igihugu cyacu biciye mu nkino, mbere inkino rusangi zihuza abantu benshi nk'urugendo rw'amahoro. Tukazokora ibikorwa mu ntara zose tuzocamo kugira ngo tubandanye iryo ragi ryo gushigikira ibikorwa rusangi biciye ku rumuri rw'amahoro. Intwara Rumuri zironse akanya keza ko gusubira gusaba ko iki gikorwa cyo ja mu mateka y'igihugu, mbere kikaba bimwe bita ubutunzi ntakabakabwa, ari byo bavuga mu kinyamazuru patrimoine immatériel mu mico n'imigenzo y'ikirundi.